Tumaze iminsi tubabwira ivy'amahinguriro ya leta ariko arugara ko ariko arahomba. Sosumo ryoryo biribonekeza, Brarudi uko nyene n'ayandi menshi tutokwirirwa turadondagura. Ariko kuri ayo yose uno musi hiyongeyeko ihinguriro OTB, Office d'Ité du Burundi. Iri hinguriro ngo rigeze aho umwasi ashaka, ngo umwanya n'umwanya rirashobora guhomba. Iryo turiko turavuga ni ihinguriro ryo mu Gwegura. Na buramatari w'intara ya Kayanza ariko aratabaza avuga yuko atagikozwe iryo hinguriro rishobora kugenda akagirira. Umuntu umwe niwe yigeze guca umugani ati bagabo, none hamwe twoshika kuri 0 francs byoca bigenda gute? Abarundi twosha duhunga twese. Abandi nabo barabiraba bati basha umugani ugana kariho wampaye inka. Ibiriko biraba ku Burundi kino gihe ubu abantu bumiwe. Nimubanze mwumvirize ivy'ihinguriro OTB usha tubatwara mu makara naho tubabwira ingene bimeze. Mu makuru ajanye n'ubutunzi naho umwe mu bakozi b'ihinguriro OTB Gwegura hari mu minwe y'ubutungane nyuma yaho iryo hinguriro ryahomvye amatoni 80 y'icayi. Uwo mukozi akaba yagirizwa ko iryo hinguriro ryahomvye kubera aho gusamara kwiwe. Buramatari w'intara ya Kayanza akaba atabariza iryo hinguriro kuko ngo rigeze ahatemba, agasaba ababijejwe kunagura ihinguriro OTB ritarazimangana burundu. Jean-Claude Kantore. Nkuko vyemezwa na Colonel Remy Cishahayo arongoye intara ya Kayanza, gushira hamwe ihingura icayi OTB yoba rigezaho umwasi ashaka cyane cyane igisata cayo co mu Gwegura muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza. Uwo mutegetsi avuga ko iruhande y'ubukene bw'amamodokari yo guseye icayi burangwa muri OTB Gwegura, ibonekeza kandi amamashini yashaje ibituma batagishobora guhingura neza icayi. Eka ngo n'ubukene bw'imifuko yo gutekera ico cayi kivuye mu mirima nabwo nyene buragisibije, aho icayi gisigaye kizanwa mu makamyo, gisigaye kizanwa gisutswe mu makamyo, ibishobora gutuma akanovera kaco kagabanuka. Aha ngo naho kwibagira ubusamazi bwa bamwe mu bakozi ba OTB Gwegura bakora nabi kugezaho hari umwe muri bo ari mu minwe y'ubutungane mu ntara ya Kayanza yagirizwa ko yasamaye agatuma OTB Gwegura isesa itoni 80 z'icayi. Buramatari Remy Cishahayo agatangazwa nuko ishiramwe OTB risa niriko riragenda amazima yongo mu gihe ngo umwimbu w'icayi mu barimyi wo utera wiyongera. Agaheza akibaza iyo ubutunzi bwa OTB bwo babuja mu gihe batagishoboye gusubiriza amamashini yapfuye. Nuko rero bene data murumva yuko iryo shira hamwe OTB rigeze aho umwasi ashaka. Buramatari w'intara ya Kayanza aribaza ati mbega uburyo buva mu iryo shira hamwe buja hehe mu gihe ivyuma bisaza ntibabisubiritse? Umuntu yoca yibaza ati none ni siha zitwara amahera ava mu iryo hinguriro arazimira. Ndabibutse ko icayi c'u Burundi gifise akanovera ntagereranywa kw'isoko mpuzamakungu. Ariko naho biruko umwimbu wahora wimburwa na OTB kuva mu 2015 gushika mu mwaka w'2020 wavuye ku matoni 11 n'ibice. Uwo ni wo OTB yahora yimbura uja ku matoni 8 n'ibice. Murumva yuko umwimbu wakorotse hafi ibice 20%. Umuntu rero yokwibaza ati mbega hamwe OTB naryo ryohomba, Sosimo rigahomba, Brarudi rigahomba, n'ayandi. Murumva yuko turiko turagenda buke buke dushika hahandi wa wundi yavuga. Ibaze nawe rero. Reka tuje ku makara. Amakara baba abaguzi baba abayadandaza kino gihe bariko baridoga. Koresha amakara bararira kandi murazi yuko abantu badashobora gufungura badakoresheje amakara mu gisagara ca Bujumbura. Eka mbere no mu bindi bisagara vyinshi. Uko igitoro gikena niko n'amakara acazimba. Ubu rero abantu ntibagira ayo bacira nayo bamira. Bamwe bageze ku rwego rwo gutekesha amakara n'amabuye kugira ngo bahishe.
amasysteme murumva yuko aguma amasysteme ariko ku bwanje nibaza yuko ivyo bishobora no gutera amasanganya kuko ibuye rirashobora guturika rituritse murumva yuko rishobora gukomeretsa abantu akabiga twengwa nk'akeza mugabo nta kundi ivyo tubayemwo haribonekeza iduga ry'ibiciro vy'amakara mu makartier atandukanye ya komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura umufuko w'amakara ukaba waduze hagati y'amafaranga 10,010 n'ibihumbi 25 bamwe mu basanzwe bakora akazi ko gucuruza ico kidandazwa bemeza ko bakora bahomba ndetse bikanabatera kutumvikana hagati yabo n'abakiriya babo nayo bamwe mu baguzi bavuga yuko bahitamwe gukoresha amabuye bakavanga n'amakara kugira ngo bashobore guhisha ivyo batetse wiri kwizera nkuko vyemezwa nabo basanzwe bakora akazi ko gucuruza amakara mu bice bitandukanye vya komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura iduga ry'igiciro cico kidandazwa rituma bakora bahomba nk'aya makara ngaha soya ariho naronderamwo amahera angana n'50 nawe nayakuwemo mu bwa vyasi ngorane tugira nuko nayo mahera badusaba tuba turanguye kenshi turayabura aturonka impande yo gukora bahomba bemeza ko rimwe na rimwe hibonekeza kutumvikana hagati yabo n'abaguzi none nkaya mpayiye ariko arambara ko namuhaye nawe rero uriko yaronderamo amahera menshi bya bibazo biguma biza kandi ni lazima mugume mushwana neka aguma ko yatumuhaye make nawe utari kuranakuramo biro naharonke ikibazo gikomeye cyane naharose naho ugashika mugashwana n'abakiriye urabazimba nawe uba wabirangiye bizimvye kumva byose ni ngorane gusa ku ruhande rw'abaguzi bamwe mu bakozi bo mu nzu twavuganye bamenyesha ko batoroherwa mu kazi kabo bivuye ku iryo duga ry'igiciro c'amakara ndabye nk'ukuntu tugura amakara byo ko cyangwa amakara ya 3 ndayaguze isako ngura yandi ya 2 ku mugoroba ndiko ndabona aya makara ntwaye kwera ataza gukwiye ubwo bukene bw'amakara kubera batuzimba nk'abo yandiko ndamuraba nabi ndako yoshyira ko n'ibindi rimwe nkuko babandanya babishikiriza kugira bashobore guhisha bavuga ko bahitamo gukoresha amabuye bakayavanga n'amakara yewe mumbabura wanje ndashiramo amabuye sinokubesha kuko ntaco yomarira mumbabura ndashiramo amabuye nka3 kugira ngo amaze gushuwa nshiremo amakara ashika kurane abo basanzwe bakora akazi ko gucuruza amakara co kimwe n'abaguzi basaba leta kugira icikoze kugira ico kidandazwa cankenerwa mu buzima bw'abanyagisagara kigabanuka igiciro mu bice bimwe bimwe umufuko w'amakara ukaba waduze hagati y'ibihumbi 10 na 20 mu gihe mu bindi bice bamwe mu basanzwe bayadandaza bemeza ko umufuko w'amakara waduze hagati y'ibihumbi 15 na 25 uri kwizera iyo duga ry'igiciro c'amakara ribonekeza kandi mu makartier atandukanye yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura aho bamwe mu baguzi bemeza ko batoroherwa mu gihe co gukinjika none bakavuga yuko amafaranga hagugwa umufuko w'amakara yaduze hagati y'ibihumbi 15 n'ibihumbi 25 Nicodemus Isaac ikibazo c'amakara nikitworohera kare twaragura nk'amakara y'ibihumbi nka 5 tukakoresha nk'isomene yose kukinjika muri no misi ntibitworohera kabisa abo ni bamwe mu baguzi b'amakara bo mu banuko bw'igisagara ca Bujumbura bemeza ko batoroherwa mu gihe cyo gukinjika biturutse ku iduga ry'igiciro c'amakara aho basigura ko muri kino gihe amakara yaduze ku rugero tarumenyerewe ikibazo c'amakara nikitworohera kare twaragura nk'amakara y'ibihumbi nka 5 tukakoresha nk'isomene yose canke imisi 3 ariko ubu ku munsi turashobora gukoresha amakara ya 3 ya 25 bivanye n'ivyo duteka mbere na mbere amakara ugiye ku isoko kugura amakara ukagura amakara y'ibihumbi 2 warashobora kuyatekesha umunsi wose no kuvuga ukayakoresha saa 6 no mwijoro ariko ubu uye amakara y'ibihumbi 2 uyatekesheje ibiharage biharuka no kudasha nayo kubasanzwe bakora ugo rudandazwa basigura ko amakara yaduze cyane ugereranije no mu misi heze aho bavuga ko umufuko w'amakara wahora ugugwa hagati y'amafaranga ibihumbi 30 na 35 muri kino gihe ugugwa hagati y'ibihumbi 50 na 60 umufuko twawurangura ibihumbi 30 canke 35 yazimvye uyu munsi umufuko turiko tuburangura ibihumbi 50 hamwe birava ku ngorane y'igitoro bakatubwira yuko amazutu yazimvye ahandi naho ni ibihe vy'imvura usanga amakara azimba cyane niyo mpamvu rero usanga amakara azimvye misanzwe amakara kare turanga inoti ibihumbi 35 nayo gizisa yo kurangura turangura inoti ibihumbi 60 umva haroye ibihumbi 25 bagasaba leta gutorera inyishu ikibazo cikena gigitoro kuko kubwabo ariyo ntandaro yiduga y'ibidandazwa byankenerwa muze muri hangana rero ntitujejwe kuguma tubabwira ibintu bibi gusa ahubwo twerekana ingorane ziriho
ata muntu n'umwe yoshobora guhakana, hanyuma tukaja twerekana n'ukuntu twotora umuti w'izo ngorane. Nico gituma tubabwira duti itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu muraba hafi kugira ngo tubereke formule twokoresha kugira ngo dushobore kuva muri aka kaga turimo. Umaze kubona ingwara urwaye biroroshe kushobora no gukira. Barayamaze mu Kirundi ngo ibuye riserutse ntigica isuka. Haracariho ivyizigiro ku Burundi butogenda akagirire. Ahari abagabo ntihagwa ibara. Imana nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.